guteza imbere umuziki w'u Burundi n'impano z'abarundi niyo vision ya Bujumbura TV twego dushaka ko umuziki w'u Burundi impano z'abarundi zija hejuru zikamenyekana niyo mpamvu twabasaba ngo muze muratulayikinga mudukurikirana mutera ama comment kuma post yacu kenshi kugira ngo mushobore kuba bambere mukurikirana ibiganiro bya Bujumbura TV kuri uyu munsi kubera ko umunsi udasanzwe dufise umutumire nawe akaba ari Magic KINGORONGORO turaguhaye ikaze mu kiganiro cya Bujumbura TV Magic hari ibintu dushaka kubaza kuri uyu munsi bon hariho inkuru zimaze imisi zivugwa muri entertainment ahanye hari beef yuyu nooo sinzi beefface na ba 90 sinzi Fizo na Sadbi eske wowe ubona gute bikugira ko yihengaruka canke ubona ari ihe ngaruka mu muziki ndundi ubona imeze gute kuri wewe? Kwanza ikintu cyambere novuga ati abaririmbyi nibarekana ama beef kubera beef zirafise tuvuga ati zirafise aho ziherera ushaka kubugira beef umunsi beef iheze nawe umuziki wawe uherera hariya nyene so abaririmbyi nibiyigishe gukora indirimbo zizogumaho indirimbo zihanura indirimbo n'umwana wabo azokumviza avuga ati ego n'iki kintu kirankoze apana beef zijana nibihe turimwo ego ico gihe muzogira beef ni yahera bizoherera hiyo nyene so je ku bwanje no hanura abaririmbyi bagenzi banje nibakora indirimbo zamaho cyane cyane abarapere hama dukundane nitwagira urukundo muri twebwe abaririmbyi tuzoshika kure kuruta. None eske wewe nkubigushikiye kumva umuririmbyi yakuvuze mu ndirimbo canke yakubifuje wowe ucibifatamo gute nawe nocugenda ukandika ugashaka kumwishura canke bizogenda gute? Bamba bamprovoka ni benshi bamprovoka kugira bumve ico novuga kuvyeke beef ariko kubwanje je sinubatse izina ryanje biciye muri beef bisigura yuko bajya bubaza amazina yabo biciye ku ma beef reka babandanye n'ama beef yabo cyenzo bandanya abafanzi banje barantahura mu muziki wanje batahura umuziki wanje ndaririmba urukundo nkarimba ubuzima butandukanye umwana agafata mu mutwe abantu bakoze bagafata sigura yuko iya kariyeri yanje namaze kuyubaka kwanje sino kwinjira muri kariyeri y'abandi bubaza amazina yabo biciye ku ma beef. Uvuze ko bamaze kuguprovoka inshuro nyinshi ariko ukihangana none wotubwira ni uhe muti ni canke ni hiye kuntu ukoresha gituma ushobora kwihangana ko nukora ko bandi ashaka kumuvuga mu ndirimbo ejo nakazindukira muri studio kuja kumwishura esko wokoresha iki kintu kugira ngo ushobore kwihanganira ayo uko kuna guprovoka? Vraiment ni kamere yanje kwihangana nama nihanganye mu buzima butandukanye si mu muziki gusa sigura yuko y'abana afise umutima wo kwihangana n'umuziki mba narawevye ariko kubw'umutima wanje wo kwihangana n'ubu ndacabibamwo shaka kumprovoka nkaraba nkabiha umwanya tu wa Kiswahili wanasema navipa kamba ndefu kwa hiyo mimi nacheki tu kwa mbali haragera igihe bigahera ubuzima bukabandanya tukabona na quelque part tukaramukanya wo mwenye unajiona wa zero umefanya beef je ndaguha kanya gusa ngavuga ati kora beef ni waheza bizoherana na beef yawe nta mu buzima bubandanye. None wewe ari wewe ubahanura iki ubahanura kubandanya muri yo nzira ya beef kora ko ariyo tunyamenyekana canke ubahanura kuyivamo? Neba bivemwe kubera abafans baracakeneye impanuro ni ibintu byinshi cyane boririmba nk'abarapere boririmba kugira umuziki wacu utera imbere n'abafans ba hip hop bamenye yuko hip hop ariyo tuvuga ati kera twarumva za hip hop zaba Etoile de Centre ba Mkombozi kumva nko mu politicien umuntu akuze ariko arumviriza indirimbo ya hip hop so ariko ubu nibigikunda umuntu ashobora kwicara iminota 10 ariko arandika indirimbo y'iminota 10 kubera beef gusa none turiko tujaye ifoko dukora imiziki yumvikana n'abantu bose aho bava bakagera umwana ukuze umukobwa umuhungu umupapa umumama bose bumviza umuziki wacu. Wavuze ko genre ibintu by'ama beef utakunda kubijamwo ariko hari challenge imaze iminsi iri kirasirikira aha naha ibatangujwe nande eske wowe wirimwo? Mu bisanzwe challenge yatangujwe na 90 hama je ku bwanje narahawe iyo challenge narayihawe ariko sinashimye kuyijyamo kubera indirimbo ni ya 90 sigura n'ubu nuno munsi 90 yogera album yakiri ku mutima bigi biri ku mutima byose bishira muri album yewe
so simbona yuko noja kwinjira muri challenge ya 90 mu gihe 90 ayifitiye projet zayo umva ashaka kuyima kuri Facebook cyangwa muri message ariko sinzi projet ayifitiye cyangwa ntiyabivuganye na management yanje bisigura yuko sinshobora kwinjira muri yo challenge. Nigeze gupostinga kuri Facebook mvuga ati nabyise ati challenge no mugeto wa 90 bisigura yuko abarapere bose baririmbye challenge 90 yabafatanije nk'utunyama yagiye aracomeka kuri wa mugeto, so bisigura yuko jewe natoye solution kuvuga ati uyo mugeto ko ntazowujako. Reka abandi barapere bagira icyo bagize binjire muri ama challenge, abandi baprofitire ngaho nyene muri zo challenge, ariko umunsi yo challenge izohera bazojana nazo. Ego Jean, wewe niyo yari kuvugana na management yawe ikavyemera we ntari kujamo? Sinibaza ko nari kujamo tu kubera vraiment sio guyangu sigu yanje kabisa. 90 nivyo bintu yubakiye kwizina. Kera aririmba amabiti ya Lil Wayne, aba Ricky Ross, agafata irya ndirimbo kujya nyine bayiririmbye agaca yihindura. Umva niko yubatse izina giye biciye muri ziga challenge ziyo. So bisigura yuko wewe ijya tuvuge ziga nzira yaciyemwo nashobora kuzinyinzizamwo canke ngo afate ba Bface bande ba Pim ba Benten ba abarapere benshi bagize biri ku mutima bose abashira muri ya kariyeri yiwe ya nzira yiwe yaciyemwo. So bisigura je ndafise inzira yanje sinshobora guca muri ya nzira ya 90. Uvuze ko abaririmbyi baririmbye muri yo challenge ya 90 ari nkaho bitungiriye ku mugeto. Jean, hari Bface yarimbye indirimbo ayiyopoza kuri yo challenge ya 90 ariko we yari yopoje ntiyari nk'aba Benten nkuko wowe wiyopoje, ariko wowe yaririmbye indirimbo ayishura 90. Eske nawe ushaka kuvuga ko nawe yitungiriye ko mugeto canke imeze gute? Ariko vraiment kubera nikiri ku mutima, byose nibiri ku mutima, refrain ijya nyene bisigura yuko nabivuze no mu bwa mbere navuze ati bishobose akagira album ijya ndirimbo ya Bface nayo yojamo. Ushaka kuvuga ko nikiri ku mutima ya Bface nayo nyene yojamo muri album ya 90? Ni challenge, ijya ni challenge nene yarayihawe no uraho sindamuzi, ariko acha nimba umuzo mutubwira tukabumenya. Sinzi vraiment agenda azi wayimpaye nayihawe na Prince Mshindi, mbo ndavyiyumvira ko no byandika ariko ntivyabaye bikiba kubera nariyumvira abafanzi banje bakeneye iki, abafanzi banje bashakene ibintu byinshi sibiri ku mutima. Ndashobora kuba ndagifise ariko kugira ndagiserure bikanguma mu nkabivugira mu ntamatama niyo kamere yanje. Mu kurangiza Magic Ngorongoro urashaka kutubwira ikintu utegura muri iyi minsi, abafana bawe bakwitege kwiki muri iyi minsi? Ndabategura ibintu byinshi biri mu gaseke. Nabakuriye muri Tanzania, nahoze muri Tanzania nkorana na Baraka da Prince, ari andi ma collabo nagenda bazaniye bisigura yuko vuba nigeza kubashirira habona indirimbo yanje y'ikirundi. Ni benshi bashaka kumva indirimbo zanje z'ikirundi, ariko vuba ngiye gushira habona indirimbo yaje y'ikirundi kandi ni collabo nakoranye no mu Tanzania. Turagushimiye cyane Magic ku kanya waduhaye na kare kajambo bwira Bujumbura TV gusanze ngaha muri wanyu ukaza kuganiriza. Ndashimye cyane byimva mutima, ndabashimiye cyane ko ramwaje kungendera mumbaza ibibazo kuvyerekeye umuziki wanje, mumbaza ibibazo kuvyerekeye ivyo ndiko ndategurira abafanzi banje, mumbaza ibibazo kugira mvuge ikiri ku mutima wanje. So nagerageje kuyishura abafanzi banje, nagerageje kuyishura ku bibazo byinshi bahoze bambaza mu misi iheze inbox bansanga ati kubera ko utarakora ikiri ku mutima, kubera ko utaririmba beef, kubera iki muri no misi uhoze. So nagerageje kwishura ku bibazo byinshi mwambagije, ndabashimiye cyane, Imana ibazagira. Ndashimiye mwese mwakurikiranye iyi emission yose kuva itangura gushika ihere. Tubasaba gukora subscribe, gusiga ko like na comment, mutibagiye no kudukurikira kuri www.bujumburatv.com. Murakoze.